bigeze ko na cane mu mwidegemvyo w'abenegihugu mu guhabwa ijambo no kudoma ku rutoki ku bitagenda neza. Turemeza ko imigambi myinshi ari ikimenyetso ca demokarasi mu bijanye n'umwidegemvyo w'abenegihugu mu gushira ivyumviro hamwe. Demokarasi rero akaba ari intwaro ishingirwa n'indongozi zibarongora ku neza yabo. Naho twateye intambwe muri demokarasi turanegura abantu canke imigwi y'abantu binyegeza mu gitutu ca demokarasi kugira ngo bahagarike imitima bene gihugu bongere babateranye n'inzego bitoreye. Twiyemeje nk'abagumyabanga gushira inguvu mu kubakira ku karangamutima k'umugambwe SMO n'ivyumviro vyamye uranga. Muri iyo ntumbero nyene dusubiye kwiyemeza kwigisha kwandika neza no kubakira kwiragi ry'imboneza yacu Petero Nkurunziza we yatubereye akarorero mu kwishisha bugufi no mu kubaka igihugu c'ijunja n'iteka mu komeza ubumwe amahoro n'umutekano. Abagumyabanga bose atarumwe avuyemwo basabwe kumvira no kumva impanuro bahabwa n'indongozi mu ntumbero yo guhindura igihugu cacu. Guhera ubu hafashwe ingingo ko umugumyabanga azogambararira nyine ishorero umukuru w'igihugu amutumye mu butumwa butandukanye azohagarikwa mu kiringo runaka mu mugambwe yongere kuronswa amabanga ari uko byagaragaye ko yihanuye. Mu gihe haheruka gutunganywa gushasha intara zigize igihugu c'u Burundi umugambi wo kwegereza ubutegetsi bw'igihugu ugiye gushigwa mu ngiro ku murindi mushasha. Hafashwe ingingo yo kugarukana indero n'urukundo mu bagumyabanga. Hisunzwe rero ibyagiye birashikirizwa n'abagumyabanga bagize komite nkuru y'umugambwe cndd. Hisunzwe kandi ko umugambwe cndd wizewe n'abarundi ngo ubarongore kandi ari wo soko y'imigabo n'imigambi iyoboye igihugu. Harafundiswa ingingo zikurikira mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Ingingo zega umugambwe ya mbere haratangujwe isekeza ryo gusigurira abagumyabanga imbona kazoza y'u Burundi n'abarundi. Harashizweho ivyo fatigako agatabo kerekana urugo rwifashe kandi ruteye imbere kandi hagiye gutanguzwa isekeza ryo kubisigurira abagumyabanga bose. Haratangujwe isekeza ry'inyigisho ku biswi vy'inkona guhera ku myaka 9 gushika ku myaka 17. Hashinzwe ko indongozi zose zishinzwe amabanga atandukanye zizokwama zironswe inyigisho imbere yuko zija mu mabanga bwite. Hashizweho abahetsi ku ntara ikomine na zone bazohora bashikana ubutumwa butandukanye ku bagumyabanga bongere kandi basuzume ko imigambi itandukanye y'umugambwe n'igihugu iri kiraja mu ngiro. Hashinzwe ko haba inyigisho zishingiye kwirondoka rijanye n'amagara meza ku bagumyabanga no ku barundi bose. Hafashwe ingingo yo gushiraho umugigwa wo kurimbura no gusuzuma ibiba vyemewe kurangurwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Haremejwe ko habaho intumwa mu iterambere muri buri zone komine n'intara kugira bakarorero n'ikiraro byo kwinjiza mu kibano ivyumviro biganisha mu iterambere no kongereza ubutunzi. Hafashwe ingingo kandi ko umutumba wose ugira ico wiyemeje kurangura biciye mu nama ya bose bakongera bagasuzuma ko vyaranguwe inyuma y'ikiringo c'umwaka. Haremejwe gukurikiranira hafi gusumba uko vyahora ubuzima bw'abarugwanye n'ababakomokako. Hemejwe gutunganya neza ubutunzi bw'umugambwe mu ntumbero yo kuronka uburyo bukwiye. Hafashwe ingingo ko guhera ubu ubuserukizi bw'umugambwe mu ntara bugiye gushigikirwa mu ntumbero yo kugereza ubutegetsi n'igihugu aho bwerekana ibiteganijwe kurangurwa mu kiringo c'ukwezi n'ivyitezwe gushikako. Ubuserukizi bukuru bwakurikiranira ku munsi nama y'inararibonye nayo ikarimbura ko vyaranguwe nk'uko vyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ingingo rusangi zega inzego za leta. Igisata ca mbere uburimyi n'ubworozi n'uburovyi mu ntumbero y'uko umunwa wose uronka icurya n'umufuko wose ukaronka amafaranga n'inzara ikaba indahiro mu Burundi. Hakabaho ibigega kazoza maze uburimyi n'ubworozi bukaba mushinge ubutunzi bw'igihugu. Akarongo ka mbere uburimyi n'ubworozi buhawe agaciro mu kugiza umwimbu aho umwene gihugu wese azofungura agahaga akaronka amagara meza n'umusesekara azoshobora ku isoko mu gukomeza mikoro y'ingo n'imiryango no kuba umushinge mu iterambere ry'amahinguriro. Ibiterwa ncabuka amazi bihawe agaciro mu kubisubiza iteka vyamanye nk'ikawa n'icayi. Mu kiringo c'imyaka 4 itoni zishika 45 z'igiterwa c'ikawa niwo mwumbu uzoba ushoka ku isoko mpuzamakungu. Hashizweho ikigo kijejwe guteza imbere igiterwa c'ivoka ryo mu bwoko bwa ruhere congewe ku biterwa ncabuka amazi. Urugo rwose rugahimirizwa gutera ibiti 10 n'imiburiburi maze mu kiringo c'imyaka 5 umwimbu ungana amatoni miliyoni ugashorwa ku isoko mpuzamakungu. Umwavu w'ikirundi udatitura isi ugiye kwijukirwa kugira ngo hatezwe imbere uburimyi buteye imbere buzira kanenge buhurumbirwa mbere no mu makungu. Kumva z'umutekano w'igihugu hasabwe ko imbuto zose z'ibiterwa vya nkenerwa zokorerwa hano mu gihugu. Igisata c'uburovyi hafashwe ingingo ko kigiye gutezwa imbere kugira ngo gisarize mu butunzi bw'igihugu n'imiryango. Guhimiriza abene gihugu bijukire kwinjira amashirahamwe yo kuvuzanya no kwiteganiriza kazoza. Gushinga ibigo vy'uburimyi n'ubworozi vy'akarorero bingana n'amahegitari 200 kuri buri ntara. Mu makomine naho bikangana n'amahegitari 100. Muri ivyo bigo hobamwo no kugwiza ibitungwa vy'inkwavu vy'amaraso.
igisata rero c'uburimyi n'ubworozi ingingo ya nyuma hasabwe guhimiriza abenegihugu gufatanya amatongo bakarimira hamwe kugira ngo haboneke umwimbu ushemeye. Mu bidukikije hafashwe ingingo yo kubandanya umugambi wo gutera ibiti ahantu hose hatarimye no ku bibanza birimwo inyubako rusangi nko ku mashure, amavuriro no ku mabarabara. Ibiti bibana n'indimo bizobandanya gutegwa. Kugira isekeza ryo gutunganya imikobeko ku misozi hanamye mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no gutorokanya mu gihugu cose amasoko y'amazi mu ntumbero yo kuyakingira. Mu ntumbero yo kubungabunga amashamba, ibiti no gukingira ibidukikije hafashwe ingingo yo kugabanya ku buryo buboneka ikoreshwa ry'amakara aturuka ku biti, hagakoreshwa ubundi buryo busubirira amakara nk'akarorero umwuka gaz. Amagara y'abantu, amagara n'amazi aseka ntibayore kandi nawo umushinge w'iterambere ryose kuko nta gihugu na kimwe kw'isi cyateye imbere gifise abanyagihugu goyigoyi. Ingingo ya mbere kugira ngo ateka k'umugwayi kubahirizwe hemeje ko inyubako zo mu gisata c'amagara y'abantu nk'amavuriro, ibitaro zigiye gukurikiranwa cane zibe inyubako ziteka mu ntumbero yo guhindura ishusho y'igihugu na beneco. Isuku rigiye kubitegeko mu Burundi ku murundi wese haba ku mubiri ahabaye n'ahakorera. Hafashwe ingingo yo gukurikirana amakaminuza ari mu bisata by'amagara y'abantu mu ntumbero yo guhinyanyura no gutunganya indinganizo y'ico gisata yotuma tugwiza abaganga benshi bibaye ngombwa tukaronka abo dusagurira amakungu. Hasabwe gutangura kwiga bya nkenerwa byose bikenewe kugira ngo ingwara zahora zituma abagwayi baje kwivuriza amahanga bashobore kuvurirwa mu Burundi mu kubakwa nk'ibitaro by'akarorero. Kwigisha abenegihugu gufungura neza kandi bagafungura ibikwiye birimo bya nkenerwa byose kandi dusanzwe twirimira mu gihugu cacu. Gukomeza ubushakashatsi mu gisata c'ubuvuzi kama mu ntumbero yo kugiteza imbere hisunzwe ko mu bihanza amagara y'abantu harimwo ibinyobwa nyovyabwenge bihungurirwa hano iwacu kandi bidandazwa bidakwije amategeko henshi. Hasabwe ko vyohagarikwa burundu hakabanza kuba ivyigwa vyimbitse. Mu ndero utakaranguka butayakabanga ugatorana karanda igihugu cose cubakirwa ku mico n'imigenzo y'imikiranga. Kubw'ivyo mu mico n'imigenzo urugo rwose rugiye kurera umwana w'umurundi rufatiye ku mico n'imigenzo yamyiranga Burundi n'abarundi kugira ngo umwana azovemo umurundi yuzuye iteka n'ubuntu. Mu bushakashatsi hemeje ko habisuzumwa n'itunganywa rishasha y'ivyigwa mu mashure yaba mato mato ayisumbuye na kaminuza hisuzwa amahangiro y'imbona kazoza y'u Burundi n'abarundi. Uburaro mu mashure yisumbuye burasubijweho mu ntumbero yo gukomeza indero y'urwaruka eka n'uburaro rwa kaminuza y'u Burundi bugiye kugarukirwa mu kugarukana akanovera mu ndero duhimiriza kandi abikorera utwabo gushira imitahe mu mashuri afise uburaro. Hafashwe ingingo yo gukomeza inyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu mashure zituma abahejeje amashuri bashobora kwitekaniriza akazi batarinze gutega amaso leta ahubwo bakayunganira. Hagiye gutorokanya urwaruka n'abandi bafise impano zitandukanye kugira ngo bashigikirwe gushiraho ibigo by'ubushakashatsi igisata ku gisata haba mu bisata vya leta co kimwe n'abikorera utwabo. Abanyeshure bandika ibitabo bisozera amashuri ya kaminuza canke ibitabo vyandikwa ku bushakashatsi basabwe gukorera ku vyo tujana mu iterambere. Mu umutekano w'igihugu n'abenegihugu ni karahara mu Uganda ntibacure aco gituma umwenegihugu wese ategerezwa gukunda igihugu ciwe akongera akakigwanira bibaye ngombwa akacigura. Ingingo ya mbere hafashwe ingingo y'ukomeza inyigisho zo gukunda no kuzirikana igihugu ku murundi wese. Hemejwe ko hagiye gutangura inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu mu kiringo kingana n'imyaka 2 kugwaruka rwose ruhejeje amashuri yisumbuye imbere yuko rutangura inyigisho za kaminuza no kuja mu yindi mirimo. Ubutungane n'intwari bereye kugira ngo umwenegihugu wese atunge yongera atunganirwe mu vyiwe no mu biwe akongera kandi akishira kizana mu gihugu camwibarutse. Dutegerezwa guharanira ubutungane butunganiriza bose mu ntumbero yo gukomeza umubano mwiza n'umutekano w'abenegihugu kira noneho abarundi bose barangana imbere y'amategeko. Mu bijanye n'intwari bereye turemeza ko imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060 tutoyishikako tudahinduye inyifato n'ingendo twese. Hasabwe abagumyabanga bose kuzirikana ko Imana twaye kibanza ca mbere bayikunde bayiyoboke mu kuri no mu bikorwa. Hasabwe indongozi n'abenegihugu kuvavanwa n'ingeso y'uburyarya n'ubunebwe umwe wese icakora kibonekemwo umusaruro. Hasabwe indongozi kubandanya bitaho ibibazo by'abenegihugu mu kubumviriza no kubereka intumbero ibereye mu bikorwa by'iterambere. Hasabwe ko hotunganywa inyigisho zo gukunda igihugu no kugira ubuntu mu kazi k'ubucamanza kugira ngo bahinduke. Hasabwe abo vyega ko mu bwo gutohoza ukuri no kurekuranira woronswe ikiringo ntabanduka ukanyarutse kongera ugasozera igikorwa bawujeje kuko nk'iyo y'ubutungane bunywanisha yama ifise ikiringo imara. Kugwanya guhana no guhasha bimwe biboneka uwo wese agifise agatima ko kugira ibiturire kunyuruza itunga rusangi no kugira udandazwa bwo mu kimabi. Kubandanya gukurikirana abahuza bo ku mitumba mu ntumbero yo gukomeza ubutungane. Kubandanya gukurikirana ibijanye n'agatakazi na muntu gushiraho umugwi w'abahinga bajejwe kwiga gutegura no gukurikirana amasezerano atandukanye leta igiranira n'abikorera utwabo n'amashirahamwe asanzwe asahiriza mu iterambere. Mu by'ubutunzi mu ntumbero yo gushira mu ngira imbona kazoza y'u Burundi aho mu mwaka wa 2040 Burundi buzoba bwifashe, mwaka wa 2060 Burundi bukaba buteye imbere. Abenegihugu bose basabwe
kugira rwabo urugamba rw'ubutunzi aho umwe n'igihugu wese yibeshaho akabesha nabi yiwe igihugu cacu kagira iteka mu makungu. Amahinguriro hagiye gukorwa ivyigwa vyerekana ivyo byose bishobora guhingurirwa mu gihugu bikongera bigashorwa mu makungu kugira ngo bishobore kutwinjiza amafaranga mva makungu. Gushigikira amashirahamwe ahingura umwavu ku buryo ku mwaka ugira kabiri no kuvuga mu mpera y'umwaka 2025 dushobora kuba dushobora ku isoko mpuzamakungu amatona angana n'ibihumbi 500 ku mwaka. Gutangura ivyigwa vyo kwerekana ubwoko bw'amahinguriro yo kubakwa muri buri ntara bivanye n'ubutunzi kama dusanga muri buri karere. Gushigikira bimwe biboneka abariko bashora imitahe yabo mu gushinga amahinguriro mashasha mu gihugu mu ntumbero yo kugabanya ivyo tugurira hanze. Hafashwe ingingo ko haba ivyigwa vyimbitse vyo kwerekana ingene amahinguriro yose ya leta n'abikorera utwabo yahuye n'ingorane yosubira kunagurwa gutyo akazi kakagwira mu gihugu. Kuronsa ivyankenerwa haba abakozi canke ibikoresho gisata kijejwe ubuziranenge bw'ibihingurirwa mu gihugu mu ntumbero yo kwica gisata kija ku rugero mpuzamakungu. Amasoko ntanganguvu hasabwe kugwiza umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo amahinguriro ariho nayo ariko aravuka akore neza mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama. Mu by'ubutare hasabwe kwiga uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubutare buterere bimwe biboneka mu migambi y'iterambere y'igihugu. Hasabwe gushiraho ibisata n'inyigisho zijanye no guhingura ubutare mu mashure yisumbuye na kaminuza. Mu gisata c'abamukerarugendo mu ntumbero yo guhega ingenzi nyinshi hasabwe ko igisata c'abamukerarugendo citabwaho gusumba ibanza kama vy'ingenzi bikanagurwa uburaro bw'ingenzi bukaja ku rugero mpuzamakungu. Hagakomezwa isuku no gukoresha ubuhinga bwa none mu kumenyekanisha ibiri muri ico gisata. Hasabwe gukomeza inyigisho zijanye n'igisata co kwakira ingenzi haba mu mashure yisumbuye canke ya kaminuza. Hasabwe gutunganya gushasha no guha ubwigenge igisata kijejwe ingenzi nk'uko bisanzwe biri mu bindi bihugu dusangiye akarere. Hasabwe abaguzatunga b'abarundi n'abanyamahanga gushira imitahe yabo mu ico gisata c'ingenzi byo gutwara abantu n'ibintu. Hasabwe ko amabarabara yose nonekaye yosubirwamwo. Hasabwe ko hoba ivyigwa vy'ingene kutunganya neza ikibuga c'indege mpuzamakungu Ndadaye n'andi marembo ingenzi zinjirirako. Hasabwe ko hoteza imbere ibivuko biri ku kiyaga ca Tanganyika. Hasabwe kandi ko hotunganya ivyigwa vyo kwerekana neza itunganya ry'igisata co gutwara abantu n'ibintu bihuye n'imbona kazoza y'igihugu. Mu buryo budandaje gukomeza imigenderanire ishingiye ku budandaji no gushiraho politiki itomora neza ibishorwa mu makungu. Hemeje gutunganya neza urudandaza rwo hagati mu gihugu. Hafashwe ingingo yo gushiraho umugwi ukurikirana igurishwa ry'ikawa kuva icera gushika ishogwe. Gufasha amashirahamwe y'amakoperative kugira ngo abari yazoza aragaburira amashuri afite uburaro n'amakambi y'igipolisi na gisirikare n'ahandi hose bishoboka. Mu gisata c'amabanki amashirahamwe yo kuguranana n'amashirahamwe yo gukinga impanuka n'ubwishingizi. Hemeje gutanga udusekezo ryo kwigisha no guhimiriza abene gihugu kubika amafaranga yabo mu mabanki n'andi mashirahamwe yo kuguranana. Guhimiriza ko umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none mu kubika no guhanahana amafaranga wo kwiragizwa ibi navyo bikaba byofasha mu gutuza ibiturire no gutwara amafaranga menshi mu minwe. Hasabwe ko amabanki yoshigikira imigambi minini kandi yo mu gihe kirekire mu bisata bitandukanye byo kugiza umwimbo. Gushigikira amabanki yifuza kuja gukora mu bindi bihugu no gutera intege amabanki mva makungu yifuza gukora mu gihugu cacu. Kwigisha no guhimiriza abene gihugu kwitabira gukorana n'amashirahamwe akinga impanuka n'ubwishingizi. Mu vyerekeye uburaro bwiza harasabwe ko guhera ubu haba mu bisagara binini canke bito inyubako z'uburaro zizohora zubakwa hisuzumwa n'akazoye Burundi n'abarundi muri ico gisata. Inkino no kwinonora imitsi hafashwe ingingo ko igisata c'inkino no kwinonora imitsi kigiye gutunganywa ku buryo haruhande yuko gifasha mu kubungabunga amagara y'abantu kiba kandi gisata gisahiriza ubutunzi bw'igihugu. Hasabwe ko hotunganywa ku buhinga bwa none inyubako zo kwinonora imitsi. Abakozi ba leta n'abene gihugu bose muri rusangi basabwe kwijukira ibikorwa byo kwinonora imitsi mu ntumbero yo bagira amagara meza. Gutunganya igisata c'inkino no kwinonora imitsi byubakiye ku mukerarugendo. Igisata c'ishusho y'u Burundi no buhinga bwa none kwitwa umurundi nibangarira bangirwa ingata maze umurundi ahari akiyemera mu gukunda no guhagiza guca mwibarutse. Ingingo ya mbere hafashe ingingo yo kubandanya inyigisho zo kuzirikana no gukunda igihugu kuko atawuteye guteka atekeye mu byatsi. Umurundi wese ategerezwa gusukura no gushariza haba n'ahakorera. No muri iyo ntumbero nyene hagiye gutanguzwa isekeza twise iryo gusirimuka. Ingingo ya gatatu hasabwa abarongoye ibisata by'ubuzi butandukanye ko abakozi bose botonda ku mirimo mu mwambaro ubaranga kandi ubereye nkuko biri mu bihugu biteye imbere. Hasabwe ko gukoresha imbwa bwa none mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu byo bitegeko imigambi yatangujwe igasozerwa bidatevye. Hakwiye kwigwa itegeko ritomora neza ibijanye no gukoresha telefone ngendanwa ku kazi kugira ngo abakozi bakora umwanya utegekanijwe n'amategeko. Mu gisata c'imigenderanire no gufashanya n'andi makungu hasabwe ko hokomezwa imigenderanire ishingiye ku kubahana hagati y'u Burundi n'ayandi makungu. Gutororokanya amashirahamwe igihugu cacu gihurikiyemwo kandi gitangamwo intererano ariko ugasanga nta karusho kaboneka ayo mashirahamwe azanira igihugu n'abene gihugu kugira ngo ingingo zibereye zifatwe. Imbere yo gusozera inama ya komite nkuru umunyamabanga mukuru umugambwe
umugambwe cndd yatanze impanuro ku bari bitavye ibikorwa. Izo mpanuro zakurikiwe n'impanuro zatanzwe n'incobero mukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye, aho yongeye gukenguruka cane ingene iyi nama ya komite nkuru yatunganijwe n'abagumyabanga bayitavye ko bakiriye ivyavuyemo. Yamenyesheje ko yabonetse ari inama ya mbere mu manama yose ya komite nkuru y'umugambwe cndd yatunganijwe kuko yagaragaje ihinduka ry'abagumyabanga. Yabaye inama y'umwizero n'intango nshasha bigiriwe Ngozi kwa 2023 ndamukiza mwaka wa 2024 kubw'inama ya komite nkuru y'umugambwe cndd umunyamabanga mukuru Reverend Ndikuriyo. Bigeze ko na cane